Balthazar navukiye i Rwanda ariko ndi Umurundikazi mvuka mu bana turi benshi ariko biranezera cyane kugira abavukanye turi 9 ndi umwana wa 5 nakuriye muri Tanzania niho natanguriye ishuri yanjye rya mbere sinigeze bagita mu Kirundi hanyuma ndabandanya nshyize mu wa 3 turagenda muri Malawi ndashika muri Malawi ndabandanya ishure ndiga primaire ndaheza ndagenda no kwiga secondaire nayo ndaheza neza so igitumye nganira canke icyo nagomba kubashikiriza muri muko murankurikirana muko muranyumviza canke muko muraraba video nuko ngomba kubamenyesha yuko mu buzima bwanje nabanye n'abantu batandukanye mu bisanzwe jewe ndi umuhutukazi ariko nabanye neza n'abatutsi nabanye neza n'abahutu n'abantu batandukanye mu ncamake nakuze nzi ko abantu babana neza tutitaye kuho bava cyangwa ubwoko bwabo nicyo nakuze inzi hanyuma narabandanyije ndagira amahirwe yo kwiga ndaza ngaha muri Canada ariko nsubi nyuma gatoya ndibuka ko aho hose nabaye muri Tanzania no muri Malawi narabanye n'abatutsi mu makambi naho ababyeyi batubwira yuko bari barahunze kubera intambara z'amoko ntibyabujije yuko tubona n'abatutsi n'abahutu twese hamwe mu mahoro no mu mutekano mu bumwe mu kumvikana twarasengeye hamwe twarasangiye turabana neza cyane hanyuma nshyize no ngaha muri Canada nanezerewe cyane kuba nakiriwe n'abatutsi sinitaye kuvuga ngo ngo ndi umuhutu ngo negezwa kwakirwa ngo n'abahutu cyangwa ngo negezwa kumenya imihana y'abahutu gusa ngo abatutsi ngo nta kintu ngo twosangira cyangwa nta kintu twokorera hamwe narasingiye n'abatutsi twarasangiye twarabanye icyo nicyo kintu cya mbere cyabayeho mu buzima bwanjye kandi kiramfasha cyane kubana n'abantu bose message nari mfise kuba bo barangurikirana cyane cyane abajeni n'abakuze nuko udashobora kunyumvisha uno munsi ngo umuhutu ngo ntashobora gusangira n'umututsi cyangwa ntashobora kubana cyangwa ntibashobora gutona ngo bakure mariage ngo kubera umwe ari umututsi undi ari umuhutu ngo nabanze ibyo ni ibyumviro by'abantu bishingiye tuvuge ku mapolitike cyangwa n'ibintu abantu baba maze kwishiramo mu mutwe bigava ubwanko tu naimfise nk'ikintu baza mbere yuko mbandanya nukuye kitwosengera hamwe no munsi kimwe tugasangira ariko haba ingone mu gihugu cyacu cy'u Burundi hanyuma tugaca dutangura kurabana ngo shauti ni umuhutu hanyuma nandi nkatangwa kuvuga mu bagenzi banje bo mfise tubwiye mfise abagenzi harimo ba Janete harimo ba Paul nkatangwa kumbe ba Paul n'abatusi ibyo nabyo bije gute bihuriye hehe n'ingone zabaye i Burundi so ndiko ndagana n'abajeni cyane nitwebwe Burundi bw'ejo nitwebwe dukeneye igihugu gifise amahoro turafise inguvu turafise ubushobozi bwo kubana mu mahoro tugasangira n'ubundi tutitaye ku moko yacu kubera igihugu cyacu twocyubaka tutarabye kuvuga ngo uyu ni umuhutu cyangwa uyu ni umututsi jiwe byaranshobokeye ubuzima bwanje bwose sinigeze mbana n'abahutu gusa nabanye n'abatutsi nabo twarasangiye nuno munsi turacyasangira kandi turacyumvikana kandi ndashima cyane ko ino projet igihe ije yaciye inyereka ko uwo wiyumvira ngo ni umututsi ngagufise inzigo cyangwa ni umutagufise inzigo ntayafise abantu turatandukanye tuve muri mentalite kubera uwamamagaye ngo dufatanye muri no projet ni umututsi yari guhamagara umututsi mugenzi wiwe ariko amamagaje we ndi umuhutu byerekana yuko urwanko ruri mu mitwe y'abantu ni ruri ku moko nidukwiye kubishyira mu moko ngo duhendane niyo message nari ndabafitiye nagira nsabe abarundi bose cyane abari ngaha muri Canada ko twojya hamwe tukubaka Burundi bwacu tugashyira hamwe tukagira ubumwe tugakundana tukarondera
tukaronderera umuti w'ibibazo ubundi bwacu buriko buragenda bucamwo, tukawuronderera hamwe. Nko ngaha muri Canada igihe cyose bavuze ngo hariho tuvuge kuja hamwe canke amasosiyasiyo ngaha muri Canada, uca usanga hariho asosiyasiyo y'abahutu, hariho y'abatutsi. Ibyo si byiza kubera namba tuvuze ngo harabayeho ngo independence y'u Burundi, ni y'abarundi bose. Nibice bisigura ngo abatutsi bagende kuyishemeza ukwabo cyangwa kuyinezererwa, abahutu nabo bagende kuyinezererwa ahabo. Tuba dukwiye kuza tujya hamwe, tugaserebura hamwe, tukanezererwa hamwe. Nacyo gituma habaye ingorane niho tuzoca tuzitorera inyishu hamwe. Nanze nk'akarorero, umuma twahora tubana twabanye umwaka wose n'umutusikazi, je ndi umutukazi. Habaye ingwani Burundi, araza akambwira, arambwira wumvise ibyabaye i Burundi, tugasengera hamwe, tukabarira hamwe. Nicyo gituma nari ndiko ndasaba cyane nongera nsubiramo, namba ari insho twotorera hamwe, tuzitorere hamwe, niho bizokura amacakubiri. Nangomba meze nshimira ino projet SAED ihagarariye Standing Against Ethnic Division, ko iriko iradufasha nk'abajeni, iriko iratwugurura mu mutwe, kutwereka aho ukuri kugira dute amajambo atari yo twumvise tuvuge mu bavyeyi bacu cyangwa muri community, inkuru zitari zo, inkuru ziduhenda, inkuru zituma twankana. Ino projet iriko iradufasha kutwereka yuko dushobora kubana mu mahoro, dushobora kubana mu bumwe, tutitaye ku moko, kandi ko nungwa ngo haba ruri ku moko, ruri mu bindi byumviro cyangwa mu zindi nkuru abantu bagenda baragira iki barabwirana. Hanyuma ikindi nagomba kubamenyesha nko ariko barankurikirana nk'abajeni, kuko turi u Burundi, nka bamwe muri twebwe nkanje sinavukiye i Burundi, ariko ndifuza kuzobona u Burundi, kandi ndifuza kuzobusanga bufise amahoro, abantu bose babaye mu mahoro, mu bumwe, basangira. Ibyo bizonezera cyane. Mu Kirundi bavuga ngo mvuge umugani, ndawuzi neza, uvuga ngo amazi arashuha nibagira imbeho. Bisigura twakuriye mu mahanga, ariko turakumbura iwacu, turifuza kuzobona iwacu, kandi iwacu tuhasanze amahoro bizoba ari byiza, ntidushaka gusubirayo hariyo intambara. Rero icyo nicyo nagomba kubashikiriza nk'abajeni, ciko turabandanya, reka tubake Burundi bushasha, ubundi burimo amahoro, ubundi butarimo amacakubiri y'amoko. Bizodufasha cyane kubera nitwebwe u Burundi bw'ejo. Murakoze cyane. Turi u Burundi, unity in diversity.